Bakunzi ba Burundi Digital turabaramukije cyane. Ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe tugiye kwinjira mu uyu munsi. Tugiye kwinjira mu bihe vya kera mu gihe Uburundi bwari bwarikomeje buganzwa n'abami b'intwari kandi bukingiwe n'ingabo z'akataraboneka. Muri kahise kacu ingabo ntiryari ijambo gusa ry'igisirikare ahubwo ryari ishimikiro ry'igihugu kandi cyari gihome gikingira ingoma. Ingoma bwari ubutegetsi bw'ubwami bw'Uburundi. Kera Uburundi bwari bufise ingabo ziteguye neza. Izo ngabo zaba zigabuwe mu migwi itandukanye. Buri mugwi waba ufise izina ryawo ry'ubutwari aho twovuga nk'abadasigana, abatangana, abazira be n'iyindi migwi. Izi ngabo rero ntizigishwa kugwana gusa ahubwo zarigishwa no gukunda igihugu, kubaha umwami no kwishirako ubudahangagwa ndetse n'ubutumwa bwo kurinda imbibe z'igihugu. Uyu munsi rero tugiye gusesengura amateka y'abasirikare batanu bakataraboneka bashize amazina yabo mu bitabo kandi amazina yabo adashobora gusibangana mu mateka ya kera y'u Burundi. Aba basirikare canke izi ntwari nizo zatumye Uburundi buba uco buri uno munsi. Raba ko wamaze gukora subscribe ku rubuga rwa Burundi Digital, nimba utarabikora turakwinginze ngo ukore subscribe kugira ngo ntuzocikwe n'ikiganiro na kimwe mu biganiro ducisha kuri runo urubuga. Inyuma y'ikibwagizo turinjira neza na neza mu kiganiro nyezina. Burundi Digital, we stand tall. Nkuko twabivuze tugiye kurabira hamwe abasirikare batanu canke ingabo zitanu, intwari zitanu zanditse amateka yazo muri kahise ku Burundi kandi izo ntwari ntizizigera zibagirwa. Urugendo rwacu rero reka turutangurire ku muntu wa mbere yashizeho Uburundi nkuko tubuzi uyu munsi. Uwo ni Ntare Rushatsi Cambarantama. Amateka amuvuga nk'umwami w'ibitangaza n'inkomezi zidasanzwe. Bivugwa ko Ntare Rushatsi yaje azananye mu bumanuko mu karere ka Buha, azazananye imbuto n'imico mishasha. Ubutwari bwiwe bwaragaragaye bwa mbere igihe yashobora guhuza imiryango itandukanye yari imaze imyaka myinshi igwana. Yari umusirikare w'umuhanga kandi yarazi ko intambara idatsindwa gusa n'amacumu ahubwo ko n'ubwenge bwo guhuza abantu bishobora gutuma intambara ihera. Hari inkuru y'amateka ivuga ko Ntare Rushatsi yoba yarishe intambwe akoresheje icumu rimwe gusa mu karere ka Nkiko mu Mugamba. Iki gikorwa nico cyamuhaye izina rya Ntare. Yari umwami w'umunyankomezi kandi niwe yashizeho imbibe za mbere z'u Burundi, atangura kubaka ingabo zishingiye ku bumwe bw'imiryango. Ntare Rushatsi aribuka nk'intwari yashizeho iragi ry'ingoma, akaba ari we yazanye ingoma y'ingirakamaro muri kahise k'igihugu cacu. Nimba Ntare Rushatsi yarashizeho ifatiro ry'ubwami bw'Uburundi, Ntare wa kandi Rutaganzwa Rugamba nawe niwe yubatse inzu igakomera. Uyu yimye mu kinjana ca 19 aho ari mu mwaka w'1796 ageza mu mwaka w'1850 kandi ubutwari bwiwe mu gisirikare ntidufise ico twobugereranya. Ntare Rugamba yari umugabisha ntayegayezwa w'ingabo, niwe yaguye Uburundi gushika ku rugero runini cyane kurusha uko buri uyu munsi. Yagwanye intambara nyinshi mu bumanuko, mu buseruko eka no mu burengero gushika ku kiyaga Tanganyika. Yatsinze abami benshi bibuha, yagura igihugu gushika hariya mu karere ka bugufi. Uyu Ntare Rugamba niwe yashizeho uburyo bushasha bwo gutegura ingabo, niwe yatanguje imigwi ikomeye kandi yari afise uburyo bwo guha impembo abasirikare bitanze, akabashumbushisha inka n'amatongo. Ubutwari bwiwe bwaramufashije gutsinda intambara zikomeye n'u Rwanda aho yashoboye gukingira imbibe z'u Burundi mu gihe cy'umwami Mutara wa mbere Semugeshi w'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turiko turaraba ingabo zakoze amateka mu bihe vyarenganye vy'ubwami bw'Uburundi. Ku mwanya wa gatatu reka tugende kuraba Mutaga wa kane Senyamwiza. Uyu mwami Mutaga Senyamwiza amateka amuvuga nk'intwari yitanze ku rugamba, nomwe mu bami bake b'u Burundi bapfiriye ku rugamba bariko bagwanira igihugu. Mu gihe cy'ubutegetsi bwiwe Uburundi bwaratewe n'ingabo z'u Rwanda zari ziyobewe n'umwami Kirima wa kabiri Rujugira. Iyi ntambara yari ikomeye cyane kandi iyi ntambara yashobora gutuma Uburundi butakaza ubudahangagwa bwabwo. Mutaga Senyamwiza ntiyicaye mu rugo ngo yiryamire, yafashe icumu ryiwe aja ku rugamba imbere y'ingabo ziwe. Mutaga Senyamwiza yaguye ku rugamba hafi y'uruzi kwa Kanyaru. Amateka avuga ko yitanze kugira ngo akingire ingabo ziwe n'igihugu ciwe. Urupfu rwiwe rwatumye abarundi barushaho gukunda igihugu no kukigwanira. Yibukwa rero nk'umwami w'umutabazi, umwami w'umucunguzi yemeye gutanga ubuzima bwiwe kugira ngo ingoma y'u Burundi ntihungabane.
Reka ku mwanya wa kane tugende kuraba uwitwa Bihome. Mu ntwari zose twagiye tuvuga nitwo kwibagira Bihome. Bihome niwe musirikare wakataraboneka yibukwa cyane, yari umugabisha w'ingabo kandi yari umurinzi w'umwami Mwezi Gisabo. Mu mwaka w'1993 Uburundi bwaratewe n'ingabo z'Abadagi zifise intwaro zigezweho ico twita inkoho. Muri ico gihe umwami Mwezi Gisabo yari ari mu kaga gakomeye cyane mu karere ka Gahondo. Abadagi bashaka kumwica canke kumufata mpiri kugira ngo basenyure Uburundi. Bihome abibonye yaciye aja mu mwanya w'umwami, yari yeberanije yigira nk'umwami kugira ngo asamaza abansi, maze yemera kuraswa amasasu menshi. Bivugwa ko yoba yarashwe amasasu agera kuri 4 kugira ngo Mwezi Gisabo ashobore guhunga. Bihome rero yaciye agwa aho i Gahondo, ariko ubutwari bwiwe bwatumye ubwami bw'Uburundi budasenyuka. Uyu munsi Bihome yibukwa nk'ikimenyetso c'intahemuka n'ubutwari bw'umusirikare w'Uburundi. Ku mwanya wa gatanu ari wo wa nyuma, abasirikare baranze ubwami bw'Uburundi canke intwari, ingabo zaranze ubwami bw'Uburundi. Ku mwanya wa gatanu reka tugende kuraba Mwezi wa kane Gisabo. Nimba hari umuntu yahagarariye ubudahangarwa bw'Uburundi imbere y'amahanga, n'uyu mwami Mwezi Gisabo. Mwezi Gisabo yimye mu gihe kigoye cyane, igihe abakoroni b'Abadagi n'abacuruzi babaja, ico twita mu Congereza slave traders, bashaka kwinjira mu Burundi. Yagwanye intambara zikomeye imyaka irenga 7 agwanya Abadagi. Naho bari bafise inkoho, Mwezi Gisabo n'ingabo ziwe barakoresheje amacumu n'imyami bagwanya abansi b'abazungu bafise inkoho mu ntoki. Mwezi Gisabo yibukwa rero nk'umwami yanse kwemera ubutegetsi bw'abanyamahanga vyoroshe. Yagumye ku muco w'u Burundi, yanka kwambara impuzu z'abazungu kandi agumya kubaha ingoma n'imigenzo y'abasekuru. Ubutwari bwiwe rero bwatumye Uburundi bugumana umwimerere wabwo naho bwari buri mu bihe by'ubukoroni. Ngibi ibituma izi ntwari rero zikwiye kwibukwa. Izi ntwari zitanu tuvuze zose zifise ikintu kimwe zahurirako, ico kintu no gukunda igihugu kuruta ubuzima bwabo. Bakunzi bacu, amateka y'izi ntwari ntiyandikiwe kudushimisha gusa, ahubwo yandikiwe kutwigisha. Ubutwari bw'ingabo z'Uburundi bwa kera bwubakiye ku bintu bitatu: ubumwe, ibanga no kwitanga. Uyu munsi naho tudafise amacumu n'imyami nk'abasokuru, turafise urugamba rwo kubaka igihugu cacu, kugwanya ubukene no kuzigama amahoro. Ni muze rero twigire kuri Bihome uburyo bwo kuba abizerwa, twigire kuri Mwezi Gisabo uburyo bwo kwirinda no kurinda, kandi twigire kuri Ntare Rushatsi uburyo bwo guhuza abantu. Murakoze cyane gukurikira ubusesanga. Nimba mwakunze ikiganiro ntimwibagire gukora like, gukora subscribe no gusangiza iyi video abandi kugira ngo amateka yacu ntazozimangane. Je muhaye muyaga nitwa Ndayihimbaze Ismael, ndabahamagarire kubandanya muri hafi y'urubuga Burundi Digital kuko ibiganiro tuguma tubaha nivyegera bihagarara. Reka rero ndabasezere ndabifuriza umunsi mwiza. Ciao ciao.